Yes sir. Ndi kumwe n'umufana wa Sadbi satura amabafre n'amabuye. Yaga nande ndashima. Yo Gute se? ndashima man. Bakwita gute? My name is Augusta Satbi. Bakwita nde? My name is Augusta Satbi. Witwa Sadbi na wewe? Yaga. Witwa Auguste? Satbi. Kubera iki kwizina ryawe warengeje ko izina rya Sadbi satura amabafre n'amabuye? Araheze nk'imyaka dufate imyaka 10. Naronka amahoro kubera ibi iri zina rya Satbi kuva ndaryumviye. Cyageze gukundana n'umukobwa. Umukobwa yarankunda cyane gose. Mugabo aca panga umunsi avuga ati je ndifuza umunsi n'uyu tuzobonana. Uwo munsi nawo wari umunsi w'igiteramo ca Satbi. Uwo mukobwa mwarakundana? Twarakundana sana. Na je naramukunda nawe nakankunda. Mugabo arambwira ati ndambwira ati mugabo naho uvuze ati ngo umunsi tuzobonane. Jewe vraiment ndashaka kutazoba nzoba ndi basi tufate ati nzoba ndi busy kabisa. Ati kubera iki? Ndambwira ati vraiment bifata uko. Ati kandi nanje tutabonanye ucukura muri liste y'abantu twoba dukundana. Ndambwira ati ego vraiment. Ndambwira ati ako je no siba igiteramo ca Satbi. No fuma ndaguheba. Je duhuye na Satbi je nombwira ati satura. Dabo cyo wokora je nde mu gufa kubera wewe. Naratanze n'igitambo kubera wewe n'ukuri. Watanze igitambo ki? Vraiment ndafise uruhande rumwe ngaha rutari rw'iwanje urundi ari rwa Satbi. Yego kweli. Narapfuye. Yego kweli. Nasema nishakufa juu ya Satbi. Oh, yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. Oh, this is Loy TV in the place. You know what it is. I just on Mr. Radio. I'm back again. Nagaserero. Hamda kugira vyinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Ladies and gentlemen, kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena zombie cameraman ni watuma image iwana imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ndakubutse neza yuko jero kumva kuri micro Ishobo Radio. So promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira be umwana habanza kubaho papa. Yes, uno musi rero ndi kumwe n'umwe mu bafana ba Sadbi bakomeye cyane. S'il vous plaît, ndi kumwe n'umufana wa Sadbi. Yes sir. Ndi kumwe n'umufana wa Sadbi satura amabafre n'amabuye. Yaga nande ndashima. Yo Gute se? Ndashima man. Bakwita gute? My name is Augusta Satbi. Bakwita nde? My name is Augusta Satbi. Witwa Sadbi na wewe? Yaga. Witwa Auguste? Satbi. Kubera iki kwizina ryawe warengeje ko izina rya Sadbi satura amabafre n'amabuye? Kubera ndamukunda sana man. Sasa Sadbi watangiye kumukunda ryari? Vraiment Satbi ni imyaka myinshi cyane ndamukunda. Gifise nk'imyaka dufate imyaka 7. Imyaka 7 ndamuriko. Utuvuga ati je na Sadbi kabisa. Nituvana ko vraiment. Nimuvanako. Yes, bakozi ba Loy TV reka manda kubwire gatoya uko nahuye n'uwo mujama. Nari muri street ndiko ndatembera. Duhura n'uwo muji yambaye ishati yanditse ko ngo Sadbi wari iyo shati yanditse ko gute? Yari yanditse ko The King Satbi Marshal numero 7. Duhuye rero kuya nenda muri nyuma mbona ishati yiwe yanditse ko Sadbi ariko arayitemberamo na fieri nyinshi ndavuga ati umujama reka ndamuyagishe ndamuaze ahahuriye na Sadbi kuko ariko aragenda mwibabara mbega hajyana warugiye ajyane ko ariko nsanyine nkuja mu kinama nyene kubera ari kuja mu kinama wavuze ati reka ngene nambaye ishati nanditse ko Sadbi. Yego. Kubera iki wagiye mu kinama ukavuga ati reka ngene nambaye ishati yanditse ko Sadbi? Agituma ijya muzu na yambaye ni kubera navuga ati ndashobora guhura no mu bantu basi nkahura basi no muntu yoshobora kumfasha sanga turahuye basi n'umuntu yo bakora nko muri Empire cyane tugahura no mu promoter uzona aranyituye ko impano yo wanje gategezwa kudoga hejuru cyo tuma nafasha ujya munsi nkambara ijya munsi kabisa. Sadbi ni umuntu asiguye kuri wewe? Satbi kweli ni umuntu arenze kuri jewe kabisa kurusha abantu bose. Sadbi arenze gute kuri wewe? Nawe urabizi si ibintu norinda kuvuga birazwi n'umuntu afise amasonga akunzwe.
n'umuntu afise amasonga akunzwe cyane n'abantu vraiment East Africa yose urabizi ni Satubi na wundi kabisa. Satubi mu Burundi ku ruhande rw'iwawe umushira mu baririmbyi bakangahe? Ano wa mbere kabisa kwe nta wundi. Ariko mu Burundi hari abaririmbyi benshi ni kweri kuvuga ko Satubi ari we muririmbyi wa mbere mu Burundi. Abariho mugabo arahobaho muga Satubi nawe arabarenze. Asohora vraiment uko no bivuga wumvira ijijwi giwe canke ukaraba indirimbo yiwe nawe utobura umuntu afana umuziki uva uwo mwanya ufanye ukemera. Ariko mu Burundi hari abaririmbyi benshi hari ba Big Fizzo ba Kidumu n'abaroze vraiment ba Big Fariad General Fizzo ba Dramati n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ndashaka uduhe impamvu ifadika nk'abakunzi b'umuziki ituma uvuga ko Satubi ari we muririmbyi wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aje gituma mvuga ko Satubi ari wa mbere uko urabona n'umuntu amaze kugira amasho atandukanye. Ariko n'abandi barakora amasho mugabo usanga ari bwabo show buba bubera mu kabare. Usanga nyene n'umuntu adashobora kubona ati aka iyi show yarabaye muga Satubi arakubita show ikuzura n'umuntu akavuga ati umuntu yarageze show hanze. Benshi bashobora kuja hanze ntuzonabone ni foto ko yarari hanze muga Satubi akira kuba gusa hagurutse urashobora kuvuga ati uyu muntu vraiment ipisha yiwe nayibonye agiye gufata indege yerekeye ahantu. Abantu benshi babafana barakunze kuvuga yuko bahuye n'ibibazo kubera abaririmbye bakunda. Mbega ku ruhande rwawe nibihe bibazo waciyemo kubera Satubi? Naracomaguwe noba ndi basi nko mu bantu babaye nka Yesu. Shaka umanure mikro gato ya kwanza kugira ngo abari ko badukurikana batubone ko je narigeze gukundana. Manura mikro gato ya ndashaka kwifate guca ndayifashe. Okay. Je narigeze gukundana n'umukobwa. Uwo mukobwa yarankunda cyane gose. Mugabo aca panga umunsi avuga ati je ndifuza umunsi n'uyu tuzobonana. Uwo munsi nawo wari umunsi w'igiteramo ca Satubi. Uwo mukobwa mwarakundana? Twarakundana sana. Na je naramukunda nawe nakankunda. Mugabo arambwira ati ndambwira ati mugabo naho uvuze ati ngo umunsi tuzobonane jewe vraiment ndashaka kutazoba nzoba ndi basi tufate ati nzoba ndi busy kabisa. Ati kubera iki? Ndambwira ati vraiment bifata uko ati kandi nanje tutabonanye ucukura muri liste y'abantu twoba dukundana. Ndambwira ati ego vraiment. Ndambwira ati ako je no siba igiteramo ca Satubi no fuma ndaguheba ego kabisa. Mwabwiye ko aho siba igiteramo ca Satubi woheba umukobwa? Ego kabisa. Hama vyaje kugenda gute? Uwo munsi ngiye mu giteramo narayeyo. Waraye mu show ya Satubi? Mu show ya Satubi gushika mu gitondo nashe muhira narariye inkoni. Hani cyo bakubwira inkoni baramvunagura kubera iyo show ya Satubi no kwivuza bamvuje ku mahera menshi atagira igitigiri nk'umuriyoni kubera Satubi. Ego vraiment. Uno musuye na Satubi nicyo kintu wamubwira? Je duhuye na Satubi je nombye ati Satura ndaba ico wokora je nde mu gupfa kubera wewe. Naratanze n'igitambo kubera wewe n'ukuri. Watanze igitambo ki? Vraiment ndafise uruhande rumwe ngaha rutari rw'iwanje urundi ari rwa Satubi. Yego kweli narapfuye. Yego kweli. Nasema nisha kufa juu ya Satubi. Kuko zibaro TV. Uno wavuze uhuye na Satubi ngo vyo bimeze gute? Nombye ati Satura jandi mu guhera kubera wewe kujya sinjya ntabo basi ntumvirije umuziki wawe sishobora kuronka apeti canke ngiye kuryama ntaravye basi ntarinze kuraba basi ngiye kuryama sishobora kuronka itiro narinze kuraba ifoto yiwawe nyeregezo kuba mfise nk'agafoto kiwawe ku ruhande avuga ati umuntu ndamuravye gusa agatiro ndaza kuronka. Ego vraiment. Sasa utaravye ifoto ya Satubi ushobora kuronka itiro? Oya ntibikunda. Akiyamu utaravye ifoto ya Satubi mwijoro ushobora kuryama ngo uronke itiro? Nivyo ukunda kabisa nico gituma nakiyegereje agafoto kiwe. Niyo mpamvu yaje azanye. Sasa ni kweli kwanza wazanye ifoto ya Satubi hano? Shatse nyene kugira nyene basi ifoto ndayizanye urugendo nashatse kugira nyene ifoto ndayizanye urugendo ruze kugenda neza uko yaba ntayifise iyi foto vraiment no ngaha sinari kuhashika vraiment muga kubera kumva nyene ndayifise iyi foto vraiment basi mu bisanzwe iyi foto iri kumwe n'Imana iri kumwe na Yesu niko no bivuga. Ifoto ya Satubi iri kumwe na Yesu? Iri kumwe na Yesu.
ariko dusunyuma gatoya hari ikintu wavuze ngo ushobora kuryama ngo utumvirije umuziki wa Sadbi ushobora kuryama ngo utabonye ifoto ya Sadbi ni ibintu byatanguye ryari kuri wowe araheze nk'imyaka dufate imyaka 10 naronka amahoro kubera iri zina rya Sadbi kuva ndaryumviye ni kihe kintu cyatumye ukunda Sadbi cyane apari yo kubaririmba cyane ibyo bintu byari bikunze kuboneka mu bana babigeme aho bakunda umuririmbyi harimo n'urukundo mbega kurande gwa ni kihe kintu cyatumye ukunda Sadbi urukundo rungana guca je kintu cyatumye nkunda Sadbi apari yo kubara umuririmbyi ni kihe jewe Sadbi namuboneye ko ibintu byinshi yarampanuye kenshi amajambo yiwe arahanura n'umuntu basi avuga ibintu biriko biraba kwisi ni bihe bintu Sadbi yaguhanuye yacije mu ndirimbo basi urana nk'ijya ndirimbo yiwe inkuru y'ukuri ryaragize ico mpanura basi egereza micro ndagusabye wegereze micro ijya ndirimbo yiwe inkuru y'ukuri yaragize ico yo mpanura jewe ko nanje mu bisanzwe mama we wanje yarahuye n'ikibazo muga ico giye numvirije iyo ndirimbo ya Sadbi mama yahuye n'ikibazo nyabaki kugira ngo bise bihure n'indirimbo ya Sadbi inkuru y'ukuri baramugonze mama baramugonze bana ko nijya ndirimbo ivuga nyina wa Sadbi ko basi yahuye n'isanganya na mama we wanje yarahuye n'isanganya muga ico giye numvirize iyo ndirimbo ya Sadbi ijya inkuru y'ukuri yacigira ikintu basi inkingira ngeze umwanya iyo numvirije kakarimbo inkuru y'ukuri basi karatuma basi ku mutima ngira ikintu citwa guhumura mama maze guhura na accident wavyitwayemo gute kugira ngo indirimbo ya Sadbi ishobore kukuremesha naciye ico gembe narifise ni telefone iyo simu yiwanje yari yuzemo amafoto indirimbo za Sadbi navugije aho karirimbo ndamubwira ati mere akaririmbo gasa karasangiye basi izi ngorane urimwo zifadikanije basi n'umuziki ngira ndakuvugiriza niwakumviriza kaza kugira ico kagufashije niwamara no gushika ku bitaro mere yarakumvirije aravuga ati ego vraiment bimeze neza bakozi ba TV ntibaza uravyumva ubu niyo mufana wa Sadbi ubona ko yashoye kuzana n'ifoto ya Sadbi satura amabafure mu kirori bambe mu kiganiro yambwiye ko adashobora gukora ikiganiro adafise no foto ya Sadbi ndibaza urayibona yayicanye mu barabara arayizana mu kiganiro nakubwiye duhura yari yambaye ishati yanditse ko Sadbi the king Sadbi Marshal umba ko yaragiye mu kinama ariko bamwe bavuga ko Sadbi ari mutoya wa Fizo ku muziki ni mutoyi mugabo mu bikorwa Fizo n'umwana nawe usanzwe ubizi mu bikorwa Fizo n'umwana Fizo n'umwana kuri Sadbi Fizo n'umwana kuri Sadbi ubu Fizo asigaye aba hanze kubera ko ari level ikomeye cyane urabona Fizo kugira agende i Buraya yahunze Sadbi Fizo kugira agende i Buraya yahunze Sadbi ahunga Sadbi gute uko yararavye ati none umuntu ko aguma asohora amasonga agakundwa je muga nsohoye ikamara hafi nk'amezi angahe nararonka basi na truwasa kuri YouTube uwo muntu nta kintu no munobana reka mpunge ngende asigara arakora wenyene cyo tuma Fizo catumye agahunga igihugu akagenda hanze y'Iburaya kubera Sadbi mubimenye n'ubunyene Nasemaje yarahunze inde Fizo cyangwa bivuge neza inde Fizo yahunze Sadbi kubera ibikorwa afise bikundwa yararavye kugumino abona ko atakintu yohanoba niyo mpamvu yatumye avuga ati jewe ndahunze uwo mujama nasigara arakora ko nta kintu no munobana reka ndabe ngende mu business bw'iwanje iyo nkore ndabe ko noguma mnabaye nani bababeshe ngo yagiye ngo mu bikorwa ari Iburaya wapi ahubwo yahunze Sadbi Fizo yahunze Sadbi biramaze gushikaje muri Empire Avenue muri Empire Avenue sindahashika gusa Sadbi ndamaze kumubona ko ari ahantu twahora tubonanira bari bita muri Asiatique ahantu bita ku kiraro yakunda kuza ari kumwe na ba Bernice Kent B ba Miss Erika ba Benturo kama twababonye baje nyene yakunda kuza hogirana
ariko urumva ko hari kera urazi ko Mr Edika by the way yitavye Imana urumva ko hari kera kore nkayo nko mu myaka ya 2020 2019 ico gihe ubona Sadbi waramufana byashitse muravugana Satobi yo rana nubu nyene basi yovuga ati ararenganye ngaho basi dufate ngaho nko mu Kamenge je ntamubonye wewe ambonye atezwa kundamutsa ari akajambo rero basi turamukanya muri rusange we na Sadbi muramukanya akajambo ka bake umva je ndamubonye ndamwita 6 kwa 6 6 kwa 6 yaga hama nawe akacanyishura ati yo oyo Sadbi umubonye uhamagara 6 kwa 6 nawe akavuga yaga cyangwa akavuga oyo niyo ndirimbo ya cyane kunda ya Sadbi vraiment kweri ari indirimbo yankoze ku mutima nk'indirimbo iri mu ndirimbo ziwe nshasha itwa Jove bien yeah ukipita hitike wape macho sote sikio mon amour ukipita hitike wape macho sote sikio mon amour ni avec toi je vais bien Allez-moi, tout va bien. Ni avec toi, je vais bien. Allez-moi, tout va bien. Bandanya non. I am lucky, mon bébé. Nikifika mbele yako. Natamani niseme. Yaga mbandani jono sanga nasazi noca nyinga kwera Sadbi ndibaza ko ubutumwa bwamaze kumushikira ni Sadbi umurivyi w'umurundi habona neza yuko ndi kumwe n'umufana wawe akukunda cyane by the way ndibaza mwamaze kuvyumva mu kiganiro ubona ko ni foto akubwira yuko atabonye ifoto ya Sadbi adashobora kuryama watumvije indirimbo ya Sadbi adashobora kuryama no kujya ibyo kunda ushobora no kujya utabonye ifoto negezwa kujya mfise agafoto imbere negezwa kujya mfise agafoto imbere y'isahani yinge ko ndagafise ca ndonka mapeti utegerezwa kujya mfise agafoto imbere y'isahani yinge nuronka apeti ufise ifoto ya Sadbi iyo foto wayikoreje kurangahe kwanza yarantwaye 10 kwe na mahera make y'umugabo narirutse ndapambana ndaca mu mawa kugira ndo nk'ifoto yego kwe wayikoreje ku mafaranga 10,000 yego kwe niyo mpamvu yatumye uvuga ati reka nkoresha iyo foto cyo gituma cyatumye nkoresha iyi foto nashatse kugira ba bantu bamponda avuga ati we nta byawe nta gufana kwiwe kugira nzobemeze mvuga ati ego rabi ifoto gituma je ndamufana niki mbega umukobwa mwatandukanye kubera Sadbi uno munsi bimeze gute hagati yawe nawe oya nubu kweri vraiment nta ndaba nanje sindamuraba ko yambwiye ati wowe kugira ndozosubire gukundana nawe bisaba yuko uzohebe Satubi ukunde jewe nambwiye ati ako noheba Satura kubera wewe never nigikunda uno munsi Sadbi nimwe mu maremvyi akunzwe cyane uko abivuze nimwe mu maremvyi akora ibiteramo abikitabirwa n'abantu benshi by the way Sadbi Satura amabafure n'amabuye hamwe byoshika akaguha amahirwe yuko muririmbana bovyakira gute aje vraiment kuririmba vraiment ndazi ko utari umuririmbyi ariko bishitse akaguha ayo mahirwe ati turirimbane bovyakira gute oh no nogira kamwe kenshi kabisa waririmba gute sasa ko wavuze ko utazi kuririmba nk'akayimbo kiwanje nkako ni phone avuga ati yeah uyu munsi Imana iramezagije ndahuye na Satura yeah ngiye kuba umutunzi ngiye kuba nka Venera yeah bamwe bahora bamponda bagiye gutangara aho nahora nca bansuzugura bagiye kuhashira amatapi nka kujya president agomba rengane yeah nimutekereze kuko ngiye kubica mwese ndabashire hasi ndabatema ibintu by'ibisaso yeah agagwagwa directama yeah we zombie aujo yes bakuzi wa Light TV uno mu mfana wa Sadbi urumva yuko agubisha featuring hamwe ngo Sadbi yo muha collab ngo niyo maflow yoshira mu ndirimbo yiwe urumva yuko ari umfana wa Sadbi kuba witwa Sadbi aho baye
kuba uri umufana wa Sadbi muri quartier ubamwo biba bimeze gute? Hariya kweri n'uwo munsi no kwimuka ko jewe twahora tuba muri Asiatique gusa aho navukiye ninga mu Kinama. Kwimuka yo mu Itenga nagiye nambaye kaya gapira kaya gashati nyene wabonye. Ico gihe nari ku moto. Abantu bose bazi kujya kuntu nyene buri ku moto kwiyo moto nayibwi no basujya mu motari nambwiye ati motari kintu no gusaba ugende buhoro. Ati kubera iki rega je ngo njana n'umwana aho inyuma we nubona ibintu byanditse ko ego ndabibona. Ati kubera ko mbwiye none ngende buhoro we ntubibona kugira aho nza guca hose baze kubona ko je ndo mufana wasatura nshitse mu Itenga tenga. Aha sawa burya yarabikoze abantu bose baguma batangara. Umunsi rero imoto y'ikigira pane kujya kuntu nyene ipine ritoboka bivyasa ko ndamuha 3000 cenda mu 2000 canke ngenda n'ikirenge abantu baciye bantangarira bwatuye umuntu w'umufana wa Satura shitsino avuye nkabwe ati je mvuye Buja nje kubatamwe nje kubemeza ko Satura ari umwe kwisi. Ati numwe gute ati ntenubize si ibintu bivugwa mu izina kuko tubivuze mu Yes bakuzi ba Loyal TV ndibaza wabyumvise kumwe n'umufana wa Sadbi akomeye cyane ndibaza wabyumvise abwira ati sishobora kujya ntabonye ifoto ya Sadbi sishobora gufungura ntabonye ifoto ya Sadbi cyane ntumvije indirimbo ya Sadbi. Brother mbeko turangiza ikiganiro ndashaka utangiye message ku murindi Sadbi shatura amabafre n'amabuye. Je vraiment abantu bose baba badakunda Sadbi cyo mbona umengo barahemukiwe uko mbona umenga ariko arasigwa n'amajambere ukujya mu jamo mukunze nakabuza ko yuko imyaka yawe iba mirere. Yego kweli kabisa. Ndakunda gushimira sana brother. Nawe ndagushimiye kabisa. Ndetse ni TV twa Loyal TV. Nkabashimiye na hariya n'umufotografe akaba yitwa hariya Mazombi Auju Zombi na Mazombi ubawe cyane kabisa wagwana. Merci beaucoup. Yes bakunzi ba Loyal TV reka ndagushimire sana. Remember subscribe kuri kamera kumwe na Zombi cameraman ni yatumye image ibona imeze fresh sana yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Je kumva kuri micro Ishoball Radio promoter ndabakunda cyane we love you so much. Dusubire gutaha ciao ciao wagwana. Yaga.